uyu munsi rero ukaba ushitse urwaruka rw'Uburundi ruri mu bihe bitoroshe, ruri mu mwiheburo, aho igihugu cugarijwe n'ubukene butagira izina. Ibi rero biza vyiyongera kw'ikumirwa ry'urwaruka rikorwa n'inzego ziyoboye igihugu no munsi, aho usanga mu bice vyose vy'ubuzima bw'igihugu urwaruka rwarakumiriwe, atagwaruka usanga rushikwa mu bafata ingingo, eka ndetse n'ibice bike cane birimwo ugasanga bashitsweho muri ivyo bibanza atari kubera ubumenyi canke ubushobozi, ahubwo ari bimwe vya mpinga yanje hamwe n'akamwana wa mama usanga birangwa muri CNDD-FDD. Ikindi kintu giteye impungenge gusumba n'ibijanye n'indero, aho bigaragara ko inyigisho ziguma zitituka cane mu Burundi, aho usanga urwaruka ruheza amashuri no munsi atabumenyi bukwiye rufise kugira rushobore guhiganwa n'urundi rwaruka rwo mu bindi bihugu kw'isoko ry'akazi, eka ndetse rutashobora kandi no guhangana n'ibibazo by'ubukene igihugu cacu kirimo. Muri Kedeje rero dusaba leta kwitaho urwaruka maze rugashirwa mu nzego zifata ingingo, gushiraho imigambi ishigikira urwaruka atakuraba nkunzi, hamwe rero no gutanga ubuzi hisunzwe ico umuntu ashoboye. Dusaba kandi leta korohereza urwaruka mu gushinga amashirahamwe yo kwiteza imbere, mu gushinga amashinguriro, mu kubaronsa ivyankenerwa hamwe n'ibisata bibitaho, no mu kubaronsa kandi umuyaga nkuba, eka ndetse n'amabarabara meza, kuko biri mu bituma iterambere ry'igihugu ryihuta. Muri Kedeje kandi dusaba urwaruka kuja hamwe, kwirinda abashaka kubacanishamwo, guhangana n'ibibazo by'ubukene vyugarije igihugu, rugahangana n'uwo wese ariko arabitwaza mu gusambura igihugu. Ni muri ko gufatana mu nda urwaruka rw'Uburundi ruzoshobora gusubira guha iteka n'itekane ry'igihugu cacu mu makungu.